Irampaye Elifazi wo ku mutumba Butaramuka muri komine Mugina niwe munyagihugu yagizwe icaha co gufata ku nguvu akana k'akigeme k'imyaka 14 kari gasanzwe kabiwe kubera ubushuti bafitaniye n'umukenyezi we yagizwe icaha. Nk'uko isoko ryacira bivuga, uwo mugabo yahengereye umugore we yagiye kwisumamwo mu gisagara ca Bujumbura abona gufata uwo mwana ku nguvu. Abaganga bo ku bitaro vy'intara ya Cibitoke bamaze kwemeza ko uwo mwana yononywe, niho Irampaye Elifazi yagizwe ico caha abona gufatwa ariko akaba yaciye arekurwa. Isoko ryacu rivuga ko hatanzwe igiturire. Maze gufatwa arajanwa gufungwa mu gasho ka komine Mugina barahamukura. Uwo munsi ntiharaye kuko nta mwanya yahamaze ashomanuka muri brigade ya Cibitoke. Muri brigade ya Cibitoke kuva igeregerezo ya 19 kwezi kw'icumi niho yari amaze igihe afungiwe, yari amaze indwi zibiri, ariko nyina ngo kuko afise amafaranga yagerageje arirukanka ku buryo bivugwa ko yatanze amafaranga angana n'umuriyoni. Uwo mugabo inyuma yo kurekurwa ngo yirirwa atera ubwoba bafashije kugira ngo afatwe. Turasaba umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke yari afise urwo rubanza yuko bogira amaguru masha uwo mugabo akongera agafatwa agahanwa, kuko ubu ngubu ariko arakora iterabwoba ku byabona byo ngaha ku mutumba wa Butaramuka byagiye bigiye gusura iryo bara ryabaye. Ubu ngubu abagiye kuvuga ibyo baruko byagenze niyo bariko baragirwa kw'iterabwoba babereka yuko ahubwo ataco bamaze, ataco bakoze. Abanyagihugu ku mutumba Butaramuka basaba bashimitse umushikizamanza mukuru mu ntara Cibitoke hamwe na buramatari w'iyo ntara gukora uko bashoboye kugira ngo Irampaye Elifazi asubire gufatwa ahantu hakurikijwe amategeko. Mu ruganda rwa European turashobora kuronka ku telefoni abo bategetsi uko ari babiri.